Indirimbo ukuntu yavutse byari ibihe by'umuntu umujama wanje nari mu rukundo bana rushushe kabisa Juliette na Romeo naho turabibona tuvuga ndavuga ahantu haravutse ikintu kweli wampinduriye identite sinkikubagana narahindutse melody umazizana amaite mu by'ukuri narahiriwe see what you made me do baby for you I'm looking like a fool njyewe nawe ni mafu donc utaraja mu muziki ubona umenga biroroshe bon utaraja mu muziki ntahuranye n'ukuntu umuntu nyene akora nk'imyaka nk'itanu atakiravamo urumva ariko umaze kubishikamo imyaka iriro ku kaburu kunike naho kavuga ati ejere nzavahora n'imyaka 10 ugaharo ati mbaye natanguye ryari heze 3 ans 2 ans narakubita atari abantu barenga 200 banze kivuga ati wallahi bya bintu rero abantu bavuga ko music yoroshe kabisa ntabwo yoroshe ya music iragoye. Hello everyone, what's popping out today? I go by the name extra damn one boss Kameda fan boy. Nizere ko meze neza aho muherereye hose. So imbere ya byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel yacu mugire subscribe, like, share na comment. Mugende ni BITV, mugende Instagram naho ni BITV, mudu following Facebook page ni BITV, TikTok turahari ni BITV. So ndabibutsa kandi ko dufite service zitandukanye, photography, videography, graphic design ndetse n'ibindi byinshi harimo igisata ca film. Ku bantu bose bifuza gukina film barahawe ikaze, duteze imbere film ndondi. Iyo ndinga rero simba DJ nyine mba ndi kumwe n'umutumire reka ndamubahe abidondore hama nabaramutse dutangure. Let's go bro, meze neza? Fresh. Amutsa abakunzi ba BITV. Abakunzi ba BITV, The Prince abaramukije cyane. Yeah. You already know, dina mwabyumvise ni The Prince. The Prince rero je namubonye mu ndirimbo ari kumwe n'undi mujama indirimbo yitwa Miyamo. Indirimbo iryoshe ijambo cyo basaba manze mugende kuri YouTube channel yiwe muyirabe. Indirimbo yitwa Miyamo iraryoshe vraiment. Ntabwo iri kuri channel yanjye ni iri kuri channel y'ujya mu type yitwa Villason. Bagende kuri YouTube channel yiwe muyirabe. Ni indirimbo iryoshe je naciye ndamubonye amvuga ati tuzoganira. So The Prince muri bia habona gute mbere ko dutangura ni ryambere kubera haba ari byijemo ramwe gasanga haramaze kuba muhira nawe nizere ko bazuba muhira wabona gute? TV ni TV meze fresh kabisa. Akaje karagushikira service zabo ni sawa bakwakira neza. Asante kabisa. Okay, dutangure rero ariko nagombe mbere ko dutangura hari indirimbo yawe yiswe Mavi. Indirimbo nani iraryoshe ubu rero niyo ndirimbo navuga ko muja kuraba ku ruhande rwiwe. Indirimbo yitwa Mavi, ubuzima bwanje. Yes. Cyambere nabikore ko ese izina ry'umwe kweri hiryo zina ryaje Mavi. Mavurumba ko ari CJ y'urukundo. Yego ndakore kutavuze ubuzima bwanje mu Kirundi. Okay. Naravye mvuze ubuzima bwanje cyace kibikintu kirekire ariko ku muntu mu intellectuel ni kari romantique tuvuga tureka nibugire Mavi niwe kanyire kari romantique ndirimbo kweri ki donc ico nakikubajije nari nsubiye kandi kubaza ikibazo nagomba kumenya irya ndirimbo behind ya story yayo ngene bimeze mbega kuyisohora. The Prince zagenze gute, icyumviro caje gute, mbega yo bari karirimbira umukunzi we canke izindi babaririmbye nyene ba actually ya ndirimbo ukuntu yavutse byari ibihe by'umuntu umujama wanje nari mu rukundo bana rushushe kabisa Juliette na Romeo naho turabibona tuvuga ndavuga ahantu haravutse ikintu kweli niho nace naho rya CJ yitwa Mavi ndagenda ndakompoza biravutse ivukiye ku bintu maze kubona nyene ku mujama wanje. Cool. Ndagomba kumenya rero The Prince ninde?
Yeah, the prince. The prince. Ariko ndagomba kumenya Rukundo. the prince avuka amazina y'abavyeyi ibyo byose mbega mu muryango we avuka n'abana bangana gute the prince niwe nshaka kumenya amazina yanjye y'ukuri ni Rukundo Kado Prince. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 5. Nkaba ndi wa nyuma. Ndavuga ni bucura. Umwerezi. Ariko hari uko nyene mu ndirimbo za umenga harimo akantu k'akanyarwanda uvuka ku mupaka w'Uburundi n'Rwanda. Cyangwa uvuka ku mupaka w'Uburundi na Tanzania. Ni kuririmba nk'abanyarwanda cyangwa ari gize kuba ari oya ntabwo nigeze mba kweri mu Rwanda. Na famille ifiseyo haidurikita ariko benshi bakunze kubivuga ko ndirimba nk'abanyarwanda ariko sinzi na inspiration je nkunze kuronka sivuye mu banyarwanda sinzi impamvu. ariko rero the prince abantushishirize ko freestyle yige ndirimbo okay ijya yiwawe wampinduriye identite sinkikubagana narahindutse melody umazizana amaite mu by'ukuri narahiriwe see what you made me do baby for you I'm looking like a fool njyewe nawe ni mafu aruba karibo kararyoshe je ngo ndababwira je sinizera mu basta nizera muri aba bantu ejo niyo bazaba bayoboye iyi industry kandi murumva ko bafite imana aba boss rero watanga umuziki ryari 2022 mu mpera mpera za 2020 niyo watangura professionnellement niyo natangura umuziki bo ndagomba kumenya muri carrière yawe mbega ufise umuntu ariko aragufasha canke vyose ni ubimenye n'abantu bafasha rero ubu barabuze barabuze kabisa ngira barindiye umuntu akore sinzi donc vyose ni uri kuri kuva ntangura carrière nije nifashe ya video irakaze aya ni nyene urumva ntakuburi bugira uvuga ati niyo talent yanje niyo vision yanje uremera ukadana zipantaro bro. The prince ndagomba kumenya uri umuririmbyi sivyo nibaze ko ata ikindi kintu co bakikurimo cyari ikindi kintu nka football. Ndagomba kumenya n'izihe ndoto ufise mu rugendo rwawe rw'umuziki niki kintu uvuga ati je ngomba gushika kuri iki. Nibaza ko cyambere kwanza no kwiteza imbere ubizi ko tagafaranga nyene nta kubaho ku isi kindi kuryohera abafana Imana idushoboze tugashikana n'umuziki kure cyane hashoboka ntawamenya ibintu gasanga ni one kabisa. The prince ni Villason mwahuye gute ugiye gushobora gukora n'iryo ndirimbo? Actually Villason ni umuntu avuka i Nyanza nawe ni uvuka nanjye nkamvuka mu Mabanda urumva ni ntari imwe muri Makamba ariko twahujwe no muri Makamba. Makamba rero ko atuzarira Makamba ko atuzarira misi turaza tutazambaye muradufise koko turi mu kazi turibera ko bizo Villason twahujwe n'umu director wanje yankoreye ijya video amwita Oriang niwe yakoze n'ijya video nyene ya ndirimbo yacu arambwira ati saba nyene turakorana n'ujya mbi niho wabonye hasotse ijya ndirimbo yitwa Miyamo. Donc vibe yari menzi gute mbega hari abaririmbyi usanga badahuza vibe ugasanga n'abandi bantu mupfa guhura ubwo nyene ugasanga vibe yanyirahuye ni ibintu nyene biryosha mugabo undi muntu menga muri ko murafosanya kugira muze gutorana mwebwe byari bimeze gute muri studio?
nibaza ko umuntu kwanza mwumvikanye si ntaho urukundo mutahuza vibe yego nyene bivanye ngira yego murashobora kuba muhuza bambe mwumvikanye sivyo mugabo ukuntu muririmba okay ugasanga ni matchingana ugasanga Fabio anje ni wawe ugasanga ni kubira ugasanga nyene ni vya bindi murinda kwigana ahajya yagize yari yanditse nko kuri kugira nze kumutora rero haro n'abandi bantu byo usanga barabaze kunwana aho nibaza ko akazi kaba DJ mu DJ ni wabona ati urashobora gusubiramo wandike subiramo hindure melody mu DJ nibaza ko ari ababona igikwiriye ariko wo muri nibaza uwo ari we wese ko twomacingana ariko muri make we na Villason mwara byaroroshe byagenze fresh kabisa muri kano kanya the press nabwo ari muri management ndagomba kumenya nk'ubahaje management kavuga ati tugomba kugufasha ni ibihe bintu we propose management kino no propose nuko twokora tukavyara amahera tukavyaza amahera umuziki hano dokirega nubundi babaje of course dokirega the way muvyaza amahera icyambere nuko kwanza batubabazanywe gusa n'intuze no kuvuga ngo inyungu nyinshi irenze ahubwo ukuntu bogira ukuntu je bompushinga iyo vyotuma hinjira amahera menshi kubera hariho management usanga harimo abaririmbyi ugasanga ariko baragaragara ufiza ko bogushinga mu buryo ubu ariko nibaza aba manager baratandukanye aba manager usanga babirimwo babizi nyene babize ko ari music ukuntu imeze urumva bavuga ati kimumusani babazi nyene by'umusani byose akenera pushinga umuririmbyi biri mu buryo bwinshi urashobora kumupushinga kuri kote ya video wowe kavuga ati je nzokumenya kuri kote ya video cyangwa nzokugira ibi n'ibi wewe wumva ko n'ubuhe buryo bugupushinga mu kumva ko bashaka guca ushaka je nibaza ko ivyo ni ibintu byo kwicarira si ibintu manza kwiyumvira biri mu mutwe nvuga jewe iki yego biri mu mutwe ariko sino hava mvuga ngo ukuntu kuko hari igihe usanga uwo mu manager nawe afise ibindi bintu vyiwe je nanye nkafise ibindi bintu byumva mu bishira hamwe kumva ko muhuza yamba sinovuga menshi ataranaboneka umuziki muri rusangi wo mu Burundi ubona gute mbega utarinjira mu muziki sivyo utarinjira mu muziki wari ufise ukuntu bibona umaze kwinjira mu muziki uko wavyibaza niko wabisanze nimaze kwinjira mu muziki nasanze bigoye sana music ni struggle ni guhasoringa bro donc utaraja mu muziki ubona umenga biroroshe utaraja mu muziki ntahuranye n'ukuntu umuntu nyene akora nk'imyaka nk'itanu atakiravamo urumva ariko umaze kubishikamo imyaka iriro kukabura ukuntu nawe ukavuga ati ejere nzava nkora n'imyaka 10 ugahara ati mbere natanguye ryari haize 3 ans 2 ans narakubita atari abantu barenga 200 banze kivuga ati wallahi bya bintu rero abantu bavuga ko music yoroshe kabisa ntabwo yoroshe music iragoye kubera nanje ndo muririmbyi imiruka no kubatama indirimbo yitwa Rumpe mugende muyikurikirane kuri YouTube channel yanje Rumpe yego aruguhe kabisa aruguhe Extrembo niko YouTube channel yanje yitwa mugende muyirane urakene ndaza kugwani kawaida je no twese turabaririmbyi turacari bato dukeneye support dukeneye support aba boss mutubona muze dukora akazi to making man mu bindi bihugu nta abaririmbyi baba bahiyo fresh muri byo arakubita indirimbo imwe bahita baba mu miliyoni babihetse mugabo ngaha mu Burundi arashobora no kubita hit mugabo tukaguma tukubona ivumbi rya kwishe ku birenge iregeye mayasha rero aba boss batahure ngaha mu Burundi yuko ari impano kandi twiye gushigikirwa kandi arakazi babitahure bavyumve kandi cyane so the prince niyo mudimvye yifuza gukorana nawe uvuga ati jewe nafise kuva ndi umwana umuntu yifuza gukorana nawe umuntu nifuza gukorana nawe ni on the flow
Kirikou abandi bazomenyekana mu nyuma. Okay. Cyagaruka abantu bifuza gukorana nabo nubwo abandi tabavuze hariho Ondofro na Kirikou abo nibo bamaze kumenyekana ndagomba kumenya Ondofro kubera iki Kirikou kubera iki Ondofro nkunda ukuntu ameze n'umuntu umuntu wese mwakira uko ari kumeze kose murayaga kabisa. Tuco n'icyo cyatumye yumva ko mukorana. Namukunze kuva kera naramufana we kuva kera kubera burya kuba muri music nyene ukaririmba sibyo bikugira uhatari ahubwo uko witwara n'ivyo bikugira uhatari. Hari abantu usanga baririmba banarenze ugasanga nta rukundo bro mu bantu. Ugasanga hari uwundi aba yipowe nyene atabirenze gusa akundwa n'abantu. Kirikou Kirikou ni bad man. Kirikou ni bad man nyene afise yavukanye impano nyinshi kandi nawe urayibona tu. Naje ndayobore Kirikou ndamufana. Is my G Kirikou Akili na Bface nyenda gusa Bface genda mukunda ariko agira dancehall ndamukunda cyane Bface ariko yagira ahari hose Bface ahari hose ndazi cyane nuzokibona nzokata gapane ndakakurugire aho uri hose umenye yuko jewe kuri kuta dancehall ndamva nta nundi muri mvye no fana kuri dancehall ari ukuntu dancehall ayosha Bface agakubita nyene mumva nyene ko binshitse nakumva kora biramachingana na dancehall do singiye muri rap singiye muri R&B muga dancehall bro nakubali urumva ni umujamara kwemera. So The Prince akajambo kanyuma ubwira abakunzi bawe akajambo kanyuma ubwira bari ko badukurikirana n'abakunzi muziki muri rusange. Icyo nababwira nuko turi mu kazi cyo dukeneye ni support zanyu urukundo ibikorwa byacu babishire ku mutima uko urashaka gukora ingoma bro bivanye akwata promotion wakoze yakorewe nyine abantu bakayishira mu gikoni bakayishira mu bigori man kamengo nta cyabaye. Ariko big shout out to ku bantu badushigikira badufasha. God bless you. Icyo ndababwira nuko vuba ndaza n'indirimbo yitwa nzobabwira ntacyo tubwire bro nani blog yitwa Regina. Indirimbo zikazire hari amatitse ndayumvise yitwa Regina. Hari amatitse ndayumvise cyane Regina indirimbo je nayo sindayumva mugabo iyo ndirimbo iraryoshye. Hari amatitse cyiyumva baze buyakire bashyire ku mutima tu ndirimbo itaryoha bro. Ari indirimbo gufata umwanya ukanya ari indirimbo usanga zitafatiye umwanya birashoboka bro. Kandi tuze turavuga ikintu ko kubera yuko hari abantu baronse promo batayikwiye gasanga ari abantu tubuze promo tuyikwiye. Of course gasanga bari ko barapushinga imiyaga hariho ubuzima bari gupushinga gasanga uri kurapushinga umuntu adimba nonsense. Hari umuntu yakubise Regina amakubise Regina kabisa bayiteke nakubise Mavi umuntu yakubise Rume mugabo ugasanga muriko muratuniga hari ugasanga uri kura promoting umuntu ni muyaga bana abantu bemera bemejwe ngira ngo je nakubwiye ko gusa naco inyenyeri zacu zizokwaka promo mungo tu bro ndagushimira kubona waje muri studio za BITV. Merci sana kabisa namwe kunyakira. Nizire ko nundi musi twagwamagara uzoza muri BI wana twakira neza aho urawejeje kuba umunyamuryango atoreje kuba inshuti. Amanda nashimira behind camera shout out to you. Ndashimiye abantu bose bariko badukurikirana. Ndashimiye The Prince yashoboye gushika ngaha. Ndabutse ko ari muri sama umuntu afise urubanza imanza zigiye zitandukanye arahawe ikaze tumukorera ibintu by'amavuta. The Prince niyo ashaka gukora video twebwe dufite amakamera kazona hajya ni remix nibaza urabona remix uyiza arayiga uyiza ziba de John La yuda ziba zera JSB aziba ze Brian Smith twebwe ngaha tubone tuba dusanzwe. So ndabakunda cyane mwakoze kudukurikirana. The Prince wakoze kuza. Ciao ciao.